umwana ni Bonide naheruka kubibabwira mu minsi iheze yagize ikibazo c'ubugwayi bamuca amaguru yose hanyuma baratabaza namwe tuca turabatumira kugira ngo umwe wese akora ico ashoboye mu ntumbero yo kugura agakinga ka Bonide. Ubwa mbere na mbere reka mbanze ndabashimire mwebwe mwese mwagize ico mukora kandi muriko mugerageza mukubita ibipfusi inzu kugira ngo mufashe agakinga ka Bonide kagugwe. Hari abatumvise ingene vyagenze kugira ngo Bonide ameruko. Reka ndabibutse gatoya imbere yuko mbandanya. Umwana mubona ngaha yitwa Ineza Bonide. Bonide rero ni umwana w'indoto nini, indoto zikomeye, indoto z'ibisazi. Uzi indoto z'ibisazi bisigura indoto nini. Kandi aka kazina ka Bonide je kanryoheye. Bonide bisigura iciyumviro ciza, bisigura umugambi mwiza. Umvikana ko Imana yagize iciyumviro ciza mu kurema Bonide. Bonide rero uko mumubona kose arafise morale. Afise morale isara. Ineza Bonide ni umunyeshure yiga mu mwaka wa kabiri kandi n'umunyeshure aciye ubwenge. Yaheruka kuronka amanota 85 kwijana. Urumva yuko ayo manota atari make. Bonide rero yahora aja kw'ishure nk'abandi, akiga nk'abandi, ibikorwa vy'imuhira akabikora nk'abandi, agakina agapira nk'abandi, eka yabaho ubuzima nk'ubw'abandi bose babayemo. Ariko rero umunsi umwe Bonide yorohewe. Bonide yafashwe ashuha cane. Kuko iyo ngwara yaduga niko Bonide yatera ahindura uruhu. Umuvyeyi wiwe amutwaye kwa muganga ngo bamubwiye inkuru idahumuriza. Bamubwira yuko ingwara agwaye bisaba yuko womukurako amaguru n'amaboko. Umuvyeyi wiwe aragira ati mana yanje, mana yanje. Aravuga ati none bagabo je noca ndamutunga gute atagira amaguru n'amaboko. Ariko mu nyuma birahava birahinduka bamubwira yuko bamukurako amaguru gusa. Mumbabarire iki Kirundi nabuze ukuntu nokivuga mu mvugo mbabarira amatwi. Kuko abarundi turafise imvugo yisoneye, hariho ibintu udapfa kuvuga uko ariko kose. Ubona ijambo nari gukoresha aze kurivuga muri commentaire. Nirinze kuvuga kumuca amaguru, nkoresha kumukura kw'amaguru. Ni ryahe jambo rikwiye mu mvugo yisoneye, mu mvugo professionnel nari gukoresha. Nuko rero Bonide bamaze kumukurako ayo maguru, muca mwumva namwe yuko Bonide yahungabanye, amaze kuraba indoto yari afise akabona n'ingene yari abaye. Bonide rero ngo yari yakiye akaguma agira igisabisho, asenga Imana, eka mbere akaba ari nawe aremesha abamugiriye impuhwe. Kuri uno munsi rero turiko turavugana, Bonide aracari mu bitaro ntarakira neza. Kandi Bonide muri kino gihe turiko turavugana ari mu bihe bitoroshe kuko umuvyeyi wiwe ari ntaho nikora. Si ntaho nikora gusa ahubwo ni n'umupfakazi. Aho ivyo abaganga bamubwiye yuko yoza araha Bonide kugira ngo aho bamukoze umubiri usubire ufatane, ivyo ntavyaronka kuko kugira ngo bafungure ku munsi ni Imana mpa. Ariko nyene ngo kubw'Imana babaho buke buke bivanye n'abandi bantu bagwariye hamwe. Mu migenzo y'ikirundi murazi yuko udashobora gufungura uwundi muntu ariko arakuraba mu maso. Rero ngo baca baboneraho
reka mwumvirize umuvyeyi wa Bonide ariko aravyivugira. Jewe ndi umumama, ni ukuvuga ndi umupfakazi nkaba ndeze abana, ni ukuvuga abo bana umwe yaragize ikibazo bandungika mu bitaro ahantu kuri baho, bandungitse kuri baho bahafunze ukwezi kose singira ikingemurira, mu gufungura ari nk'uje akabona nyene uwo mwana akamfasha akamuha nk'ivyo bihumbi 10, nkabona gusoma nkabona gutekera nyene ako kana koko no gufungura ntitarafungura neza, kuko bari bansabye ngo ku munsi ko noza ndamuha amagi 2, nanje nge ntawe nikora nta muntu yakura, gufungura ni ikibazo. Asha umwana ni gwanje kabisa, umwana ni gwanje niho nivyariye, yego nkaba ndi mu bitaro ahantu kuri baho mu Kajaga, reka ndondere umufotorere aca akurungikira urare, yego inzara nigomba kunyicira nyene ngaha ku bitaro, bomba agasabune ko kumesa uduhuzu sindakaronka. Ejo niho haje abasenzi nyene ariko baragendura baraba abagwayi, basha nibo bansigiye agasabune keza. Mbere muri abo nibo baciye bavuga bati harimwo ubufise iyi nimero nyene y'iwawe, nibo baciye bagira ati reka n'ukuri uyu muntu turazi ko ari umuntu w'ikigongwe akunda gufasha abantu bamerewe nabi, ati n'ukuri nubwo vyokanka turakurungikira ico ufungura. Niko rero guca ndabaca kuko jewe ntabwo nari ndabazi, haba nkabashimiye n'abasenzi biyumviriye kuba bumpa ijwi ryawe kweri, hama mwama bagirire neza, yego murakoze. Kwari kubibutsa ingene ivya Bonide vyaje. Rero twasanze Bonide yoronka ikinga riza riramutwara agiye kwishure kuko arifuza kubandanya amashure yiwe, akifuza kuba patiri kavuga ubutumwa. Voilà, urumva yuko gucika aya maguru canke gucibwa aya maguru bitatumye ateshuka ku ndoto ziwe. Rero dutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo tumufashe ashobore gushika ku ndoto ziwe, naho ibi vyago vyamushikiye tumuhe morale, abandanye uwo muriro w'izo ndoto ziwe ubandanye waka muri we. Rero mu majambo make turifuza yuko akorerwa ikinga. Aha murabona nk'uruganda bakoramwo mwene aya makinga i Bujumbura, baratwemereye yuko bomukorera ikinga, rirya kinga rizingwa, twabonye yuko ariryo ryomufasha. Ibi rero vyose abantu b'Imana bikenera uburyo. Ndasubiye gushimira cane abamaze kwitanga, kuko uburyo busabwa kugira ngo iri kinga rishobore gukorwa ntiburaboneka. Ubu tumaze kuronka ayarenga umuriyoni gatoya, kandi niburiburi iri kinga usanga riri mu mahera asumba ayo twavuze. Rero murumva yuko tugikeneye uburyo kugira ngo iki ciyumviro gishobore kuja mu ngiro. Ndasubiye kubahamagarira mwebwe mwese ufise umutima w'imbabazi, umutima w'ikigongwe, uhagararana na Bonide, tumugurire agakinga nawe azosubire kw'ishure, yige maze ashike ku ndoto ziwe. Uguhindura isi nuko nyene, ushobora kudahindura isi yose mugabo ugahindura ubuzima bw'umuntu umwe, aho uzobuhinduye isi. Ibi rero biri mu vyatumye dutanguza wa muhora mushasha, aho dukoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ibintu nk'ibi bize birumvwa n'abantu benshi bo mu mihingo itandukanye, hanyuma urubuga rukuze rushobore
kudufasha kuronka uburyo bwo kuza turafasha mwe n'aba bantu. Twese turi kumwe tubifashanije birakunda. Simbira rero kuri urwo rubuga rwitwa Hidden Authenticity, ugire subscribe, ugire jeme, voilà, ufyonde kuri kakazogera, hanyuma uyisabikanye n'abandi abagenzi, voilà, kugira ngo urwo rubuga rwaguke. Aho ntuzoburavye gusa ibiriko, ahubwo uzobufashije kugira ngo ubuzima bw'abandi buhinduke. Ibi rero ntitwifuza kubikorera Bonide wenyene, twifuza yuko Imana idufashije uru rubuga rugakamwa. Twifuza gufasha n'abandi benshi bafise uburwayi canke babaye nk'uku kwa Bonide. Nyarukira rero kurwo rubuga, link urayisanga ngaha munsi muri commentaire. Ibisigaye navyo ndasubiye guhimiriza abantu bari biyemeje canke abantu bari bumvise barongowe umutima ko bofasha Bonide, ko bosubira bakagira inguvu, bosubira bakagira eforo kugira ngo turabe yuko amahera yo kugura agakinga yoboneka. Imana yo mwijuru nibahezagire. Rero twibandanize rero rwa rugendo, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.